Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bufatikanije n'ishirahamwe BRTP Burundi Leadership Training Program. Ishirahamwe gishinze gufasha abarundi mu bijanye n'uburongozi bwiza baratunganije inama ku bari mu runani rw'ihuriro ry'imigambi ikorera mu Burundi. Iyo nama ikaba yari yo kurabira hamwe ingene abanyamigambwe boshira mu ngiro ivyo bari bapfundikiye hamwe mu nama bari bagiranye n'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 3 Nyakanga umwaka wa 2021 Igitega. Muri iyo nama nayo bakaba bari barabiye hamwe uruhara rw'imigambwe hamwe n'intererano zabo mu iterambere ry'igihugu. Ivyo navyo bakaba babonye ko vyoshoboka babanje kuraba ibikorwa bikuru bokora kabigabura mu migwi hagati y'imigambwe igize iryo huriro mu nyuma bagatanga ico bashitseko. Iyo nama ikaba yuguruwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ajejwe ivy'intwaro n'iterambere Martin Niteretse hari mu ntara ya Cibitoke. Uyu munsi uri hejuru ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ufatikanije n'ihuriro ry'imigambi FDP hamwe n'ishirahamwe BRTP turamutse dutunganya inama ku barongoye imigambwe ikorera mu Burundi. Nagomba gufata kano kanya ngo nshimire mwivuye ku mutima uburongozi bw'ishirahamwe BRTP ku bikorwa byinshi ririko rirangura mu gufata mu mugongo leta mvyeyi leta nkozi mu migambi yayo yo guhindura isura ry'igihugu kugira kibe icitegererezo c'amakungu yose mu ngendo ya demokrasi hamwe no gutera iyindi ntambwe mu iterambere ry'igihugu yubakiye ku mwenegihugu. Nagomba shimire kandi n'ihuriro ry'imigambwe cyane cyane abarirongoye kuko nabo nyene bariko barakora ibikora inka mu kwegeranya ivyiyumviro kugira igihugu cacu gitera imbere. Dutunganije inama inyuma yaho kwigenekezo rya 3 Nyakanga umwaka wa 2021 Igitega. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yatunganije inama ku barongoye imigambwe ikorera mu Burundi mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara rw'abarongoye imigambwe hamwe n'intererano zabo mu gusimbiza iterambere ry'igihugu cacu. Ico gihe muravyibuka yabaganiriye ku bikorwa bikuru leta iriko irarangura yongera abereka imbono la vision ya kazoza k'igihugu cacu. Ariho yasaba intererano zanyu kugira ngo uruhara rw'abarongoye imigambwe rugaragare nk'abagize inkingi zishigikiye igihugu. Harapfunditswe ibitari bike haba mu vya politike, mu vy'ubutunzi, mu vy'indero, mu vy'amagara y'abantu, mu vy'ubutungane, mu vyerekeye intwaro ibereye, mu vyerekeye ubutare n'agataka, mu vyerekeye imico kama n'ibindi vyinshi biraba ubuzima bw'igihugu cacu. Twabatumiye rero muri iyi nama kugira ngo dushire mu ngiro iyo ntumbero. Ari naco gituma muri iyi nama tuja kurabira hamwe ibisata bihambaye bisaba inyishu za vuba sumba ibindi. Twongere cireho imigwi yo kubandanya iterera kugira haboneke inyishu zihuta. Mu bihe tugezemo ntidushobora kuvuga iterambere twirengagije uruhara rw'ugwaruka n'abakenyezi. BRTP twaravuganye ko bokora iyo bwaba barabe ko n'iyindi migambi itarashikirwa yoshikirwa kuko dushaka ko iterambere turigenda ko twese ku rugero rumwe. Rongo ishirahamwe BRTP
nawe yaratubwiye intambwe bageze ko mu bikorwa biyemeje kurangura inyuma y'inama imigambwe yagiranye n'umukuru w'igihugu ngo basanze kandi n'umukenyezi atosigara inyuma mu kugira ico aterereye. Iyo nama nayo ikaba yatunganijwe mu ndwi yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Ibiganiro bitunganijwe mu ntara y'Ibitoke ni ibiganiro byiyumviriwe bivuye mu vyariko biraba muri rusangi. No kuvuga yuko nyene cubahira umukuru w'igihugu mu misi heze yari yabonanye n'abarongoye imigambwe mu Burundi, hanyuma barayaga ku bibazo nyamukuru by'ubuzima bw'igihugu, bariko barayaga kandi baragaruka kuco imigambwe yoterera kugira ngo igihugu gitunganywe neza gusumba. Muri ivyo bintu rero baryaze bavuganye vyinshi, abanyamigambwe bashika kuvyiyumvirako, natwe turashikirwa kugira ngo tubafashe mu kuvyiyumvirako, dufatanije na Forum des Partis Politiques, ihuriro ry'imigambwe mu Burundi, n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano. Tuja hamwe nka komite kugira dufashe abanyamigambwe gene wo kuyumvira neza kuri ivyo bintu. Byaciye bisabira ko turondera n'abahinga banadufasha kugira ngo ivyo vyimviro vyabo vyegeranywe, kuko vyasa nibisanzaye. Nico gituma mu bice 16 bari bavuganye n'umukuru w'igihugu twakuyemwo ibice 6 nyamukuru n'ibindi bice bigenda vyunganira hirya no hino. Ico rero cari igice ca mbere cyo kugira ngo ivyo bwa mbere vyegerane, vyumvikane, abanyamigambwe bari hamwe bumva ico boterera mu iterambere ry'igihugu. Ariko kandi igice ca kabiri cari kigizwe nuko muri uko guterera mu by'iterambere ry'igihugu yuko umukenyezi abwizwa kuronka ikibanza gihagije, ndetse n'ugwaruka arukaronka ikibanza gihagije. Naho rero twaciye tuvuga tuti turiko turegeranya ivyo bintu vy'ingene imigambwe yoterera kugira ngo igihugu gitunganywe neza. Twaciye twibaza tuti none babitunganije umukenyezi asizwe inyuma kandi ariyo bafise ibice binini vya bene gihugu mu gihugu, ubwo twaba turiko turakora neza. Tuvuga tuti rero reka dushireho uruganda rw'imisi 2 duheje gutunganya iyo ntererano y'abakuru b'imigambwe bazoshikiriza umukuru w'igihugu, bigiremwo n'ingene umukenyezi yoronka ikibanza muri ivyo bisata bikuru bikuru bazoba bashize imbere. Kandi saho honyene iyi nama itunganijwe kandi muri iyi minsi 16 ku isi yahariwe kwiyamiriza amabi akorerwa abakenyezi. Inaco gituma aba nabo barongoye imigambwe mu Burundi yemewe n'amategeko batwaciye dushima ko biba vyiza ko nabo nyene bagenda bumvise amabi akorerwa abakenyezi icavako n'inkurikizi zayo, n'ingene kandi boyarinda mu bikorwa vya misi yose, na cane cane mu guha umukenyezi ijambo mu bikorwa bitandukanye vyo mu migambwe, na cane cane ibikorwa vyo kuronka ijambo mu nzego. Naho rero mubona tumaze imisi 2 turi ngaha mu Cibitoke. Iki nambaye uyu munsi nagatambara bita orange, nshatse kukavuga uko nyene kugira ngo n'umunsi kitirirwa wumvikane neza. Orange ni umucungwe mu Kirundi, kikaba cabaye icivugo mpuzamakungu kuri ibi bintu biri mu isi vy'amabi akorerwa abakenyezi byari vyarabaye ndanse. Hanyuma makungu ashima gushiraho ibi bihe vy'uko mu isi ibintu vy'amabi akorerwa abakenyezi bibishe vyotangura gusosa kuryoha nk'umucungwe. Nico gituma muri imisi 16 yahariwe kwiyamiriza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Musanga ahantu hose hari ibitambara canke iribara
risa n'umucungwe, ni kugira ngo abantu bibuke yuko ibyo bintu bibishe kandi ko bashobora kubihindura bikaryoha bigasosa kujya ku mucungwe. Ni intumbero rero y'aka gatambara mubona nambaye mu izosi, kandi nabo turi kumwe bose bambaye. Mbere si twebwe twenyene, kuva haba iyugurugwa rikuru ry'iyi minsi 16 byabereye mu Yinga mu minsi iheze, haratwatanzwe n'udupira n'udutambara twiribara. Nibaza ko ari kugira ngo twibuke ko muri iyo minsi 16 twogerageza ivyo bintu vy'amabakorerwa abakenyezi bikagabanuka kandi bikiyamirizwa bihagije ku nzego zose no mu buryo bwose bushoboka. Muri iyo nama kandi bararabiye hamwe ibitandukanye byofasha abanyamigambwe n'ugwaruka. Bararabiye hamwe ibijanye n'ingeso zoranga umuntu ndetse n'inkinga abanyepolitike bo kubakirako kugira ngo bafashe mu iterambere. Mu nyigisho rero twashikirije twahereye cane ku ngeso nziza ziranga umuntu zo mutuma ashobora no guterera mu vy'igihugu. Izo ngeso nziza nazo cane twashimikiye ku kuri ko umunyepolitike agomba gufasha mu iterambere ry'igihugu, guterera, gutanga ivyumviro vyiza no guhanura. Yewe umuntu arwanira ukuri akagushira imbere kugira ngo by'ukuri igihugu cubakirwe ku kuri nicubakirwe ku kinyoma. Bwa kabiri ni ubutungane. Ubutungane ni ingeso nziza yoranga umuntu umunyepolitike arigomba gufasha mu vy'iterambere ry'igihugu, na cane akagerageza gushira ikintu cyose mu kibanza cacu. Bwa gatatu ni ingeso nziza yitwa ukwidegemvya, la liberté. Ukwidegemvya rero ni ingeso nziza ikomeye cane karanga muntu, ibwiriza kuranga umunyepolitike ari we wese ari mu bikorwa akora nk'umunyepolitike, ari n'ivyo akora akoresha abandi, cane abanyamugambwe n'ugwaruka bari mu migambwe. Abantu rero barongoye imigambwe babwirizwa kugerageza guteza imbere umuntu hamwe icakoze cyose agikora n'umwidegemvyo, agakikora wenyene ashobora kucemanga, maze akemanga n'ivyo akoze vyose n'ivyo bivamwo vyose. Ingeso nziza igira kane ni ingeso nziza y'urukundo. Nimba dukunda igihugu, tugakunda abantu, tugakunda abarundi, ico gihe turashobora gukora ico dushaka cyose, turashobora guterera, turashobora kuvuga n'ibitagenda neza mu gihugu, tukabivuga tubivugiye mutima w'urukundo kugira ngo ibintu bihinduke bigende neza. Igice ca kabiri kijanye n'inkingi. Inkingi y'abanyepolitike bo kubakirako kugira ngo badufashe mu iterambere, bafashe igihugu gitera imbere, cane bafashe leta bayihanure kugira ngo ibandanye iteza imbere igihugu. Hariho inkingi ubwa mbere yo kubaka igihugu nk'umuryango bavukana. Inkingi igira kabiri nijanye n'ineza rusangi, itunga rusangi, ibyo twita le bien commun. Itunga rusangi rirarengena kurera chose publique, nuko biri mu rurimi rw'igifaransa gusa. Mugabo dushaka yuko abo banyepolitike cane bumva yuko kugira bateze imbere igihugu nuko wanza kumva yuko ibintu byose biri mu gihugu, abantu bose bari mu gihugu, ingeso nziza ziri mu gihugu, ikintu cyose umuntu atunze ku gatwe kiwe byose ni itunga rusangi. Inkingi igira gatatu ni inkingi y'iteka rya muntu wese. Iteka ry'umuntu ntarikura ku bintu afise, ntabikura ku bagenzi afise. La dignité de la personne humaine, iryo teka niyo dushaka yuko abanyepolitike banza kugwanira, kuburanira, gushira imbere, kugerageza kurondera ko umuntu aronka. Nimba ari igihugu kirimo abarundi, abanyepolitike ne barabe yuko umurundi wese abayeho neza, ari umuntu twise l'homme debout, ko atari umuntu yapfunyapfunyijwe n'ingorane, ko atari umuntu yishwe n'inzara, ko atari umuntu yishwe n'ibibazo, ko atari umuntu yishwe n'intambara, abantu bazingamye ku mutima, ko abantu ari abantu bakwiye babushitse. Yindi nkingi twavuze hejuru yizo ni nkingi ijanye no kureka abantu bo hasi bagakora ivyo bategerezwa. Iterambere mu gihugu turiko turarondera, abanyamigambo babwiza gutanga kw'ivyumviro ni iterambere riza rifasha kugira ngo abantu bo hasi nabo nyene bashikire iteka ryabo. No kuvuga inzego zo hasi zikora ivyo zitegerezwa gukora, zironderera inyishu, kureka abantu bo hasi bakiyumvira bagakora, bakaba ari ubitorera inyishu ku bibazo bafise, ntibaronke inyishu zama ziva hejuru. Abantu bo hejuru ni bafasha bo hasi mu gihe abo hasi bafise aho bigereje bonyene, nayo igomvye kubarondera inyishu kazibaha iryo siterambere. Iyo rero ni inkingi ikomeye cane yo kugira ngo duterere mu by'iterambere ry'igihugu. Tutayikoreye ko twosanga dufise abantu umengo barateye imbere mugabo batazi ivyo bintu iyo bivuye, batanabishaka bari bateye ko. None kugira ngo ntibabitereko
tubasaba yuko umuntu wese yogenda gukora aterera uwafasha ntaje kumukorera byose. Inkingi ya nyuma twabonye ni inkingi ijanye no guterera, la participation. Uguterera mu buzima bw'igihugu ni ibwirizwa ku muntu wese. Nta muntu ategeza kurera amaboko mu gihugu ciwe, nta muntu abwirizwa kwiyicarira ngo abandi bazobikora, nta muntu yovuga ngo je sindimwo. Mimigambwe itari ku butegetsi nifise uburenganzira bwo kwicara ngo sindi ku butegetsi ntaco nkora, ahubwo babwirizwa bose gukora, gufashanya, umwe wese ku rugero rwiwe kuvyategerezwa gukora kugira ngo igihugu gitere imbere. Aho rero nivyo twagerageje kubasabikaniriza, ari naho twaciye tunahera kugira ngo abanyamigambwe baje hamwe barondera ingenero mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, botanga intererano ziboneka zituma umukuru w'igihugu avuga ati murakoze kuri intererano mu mpaye, ngiye kugerageza kugira ngo bije mu ngiro. Nivyo bikorwa bigiye kubandanya, abanyamigambwe ku migwi bakurikije ubuhinga bafise, maze bakazoheza bagatanga intererano zabo kugira ngo bashikirize urwandiko ruboneka rwerekana ibisata bikomakomeye tanze ko intererano zizofasha igihugu gitera imbere. Barongeye kandi bararaba ibikorwa byoshigwa imbere kugira ngo abanyamigambwe babikorere ko mu guterera mu iterambere batibagiye ugwaruka n'abakenyezi. Ivyigwa vyari byo gufasha abarongoye imigambwe mu bikorwa byinshi bikurikira ihuriro bagiriye hamwe n'umukuru w'igihugu, hanyuma barashira hamwe ibyo twokwita ibikorwa shimikiro. Mugabe ivyo bikorwa shimikiro babona ni byinshi, babona kandi bimwe birahurirana, amashavuga bati tubanze tuvyegeranye nk'ibisa, tuvyegeranye kugira dukuremo nk'imigwi 6, 5 canke 6 abakuru b'imigambwe bakorera ko kugira ngo bashireho imigambi yabo. Ariko rero byari bifise n'iyindi ntumbero. Iyindi ntumbero nuko muri ico gikorwa hashigwamwo ukudakumira. Imigambwe rero yasabwe ico nayo yoterera muri iryo gwanwa ry'ubukene kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Hanyuma kandi kugira ngo ntihagire n'umwe akumirwa muri ivyo bikorwa bitegekanijwe, kugira ngo bose babe babirimo kuko umwe wese arafise ico ashoboye kuzana. Hanyuma kandi twasanze yuko ibiharuro byinshi bigize abantu b'i Burundi hanini abari benshi n'abakenyezi, ibice 54%. Hama muri abo bakenyezi nyene tugasanga benshi bafise hagati y'imyaka 12 na 49 bashobora kwibaruka, nabo ni benshi ku buryo duca tubona yuko mu misi mikeyi hazoshobora kubigurirana ry'abantu rishobora gutuma haba intambamyi mu kugwiza umwimbu, kandi hakaba n'ubukene bwo kugira ngo bose bashobore kuronka ivyo bafungura, bashobore kuronka n'ivyo baziganya. Hanyuma tukaba twabonye kandi yuko n'abakiri bato ari benshi cyane, ibice 66%. Ivyo bice 66% navyo bikaba birimwo abahungu n'abigeme. Aho nyene kandi tugasanga abigeme ari bo benshi. Arico gituma rero bikenewe ko haba imigambi ikomeye cyane ikorerwa abo bantu dusanga ari bo bagize igice kinini c'abarundi, ariko kandi ari bo batagirirwa imigambi tomoye yo kugira ngo bashobore guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Abakenyezi barikomira, ariko kandi nabo barakomirwa. Ariko rero ku ruhande rw'abakenyezi akamoto tubona twobatera nuko boheza nabo nyene bakikebuka, kandi mu by'ukuri turabona ko bariko barikebuka. Ni ingorane zifatiye ku mico n'imigenzo zituma bikumira, ariko rero turavye ingene ubu bariko baravyigishwa, na cane bakagira nk'amashirahamwe bahuriramwo. Ayo mashirahamwe bakayigishirizwamo, yigishirizwamo gusa ivyo kugira ivy'ubutunzi, barigishwa n'amategeko. Ayo mategeko rero agatuma mu gihe bayamenye
agatuma bayakoresha. Ubu ni benshi cyane bamaze kubona yuko bikumira kubera imigenzo, nabo nyene ariko barabivuga bati turiko turatahura, turiko turabibona, nico gituma dushaka guhindura ingendo. Baraganiriye kandi n'abanyamigambwe batandukanye, baratubwira ico iyo nama yabunguye, ico biteze, ivyahindutse ndetse n'akarusho iyo nama yazanye bagereranije n'izindi nama zimaze gutunganywa. Bwa mbere ibikorwa turimwo no bihera kure cyane, igihe nyine cyo mu kw'igihugu yimikwa amabanga arimwo yari yemeye yuko imigabo n'imigambi kumbure yindi migambwe ifise bashobora kuyiganira ko kugira ngo ishobore gushirwa mu ngiro. Niho rero ku itariki 3 z'ukwezi kw'icenda umwaka turimwo habereye inama igitega hagati y'imigambwe na nyico mukuru w'igihugu. Barumvikana yuko abanyamigambwe boja hamwe bagira ivyo batereye mu bikorwa vy'iterambere bikorera kogwa. Uyu munsi rero twakoraniye hano nk'imigambwe yemwe n'amategeko mu Burundi kugira ngo dushobore gutanga intererano mu bisata bitandukanye vy'igihugu, kumbure inzego z'igihugu zibikorereko, ariko imbere yaho twari twifuje yuko homanza kuza abahinga bakaduha imbono y'ingene intererano imigambwe ishobora gukora mu buzima bw'igihugu yogenda. Ubwa mbere hoho umunyepolitike amarondera ineza y'igihugu, vyumvikana yuko nubwo butari ku butegetsi mugabo ivyo ubona ko ari vyiza bikeneye gushirwa mu ngiro bigashikira bene igihugu bigakogwa navyo vyakozwe n'abandi, urashima kuko uvuga uti ubwa mbere abene igihugu barateye imbere ko ivyo vyanatanze. Ubwa kare ukavuga ati naho noshikira ubutegetsi naje iki kizoba caravuyemwo nzokora ibindi bikurikira. Bwa mbere hoho nuko mu migabo n'imigambi dufise nk'ino misi hariho ikintu gikomeye cyo kiravugwa kandi atudushira imbere yuko ugwaruka tozera yuko leta arizo hakazi, kuko gusanga benshi abashomeri turiko rero turiyungunganya twebwe tubafashije n'ugwaruka rukuye mu nyisho zagiye ruriga yuko boshiraho imigwi shaka amakoperative canke ubundi buryo buhoja hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Ica kabiri bene inyigisho zafashije ugwaruka no kugwaruka rw'umugambi wacu rutigera ruja mu bikorwa vyo guhungabanya umutekano w'igihugu canke ruje mu bikorwa vyo kuburagiza abandi badasangiye ivyiyumviro. No kuvuga yuko inyigisho zafashije ugwaruka kubana neza, ubu naho ziko zarafasha ko niyo kwiteza imbere batamanje kwitega kwafasha muri vyose na leta. Aho akarusho tuza kugasanga nuko kenshi abanyepolitike hari igihe bashira imbere umutima novuga wo kuronka ubutegetsi, wo kuronka ibibanza, abantu bakavuga ati turonka umukuru w'igihugu, turonka abashikiranganji, turonka abashinga amateka, turonka abastanteri, ugasanga nico conyene bashira imbere. Umuntu akavuga ati ninaronka ubutegetsi nzokora ivyo nshobora byose ndabugomeko. Abandi nabo batari mu butegetsi bakavuga ati je ntegereza gukora ivyo nshoboye byose kugira ngo ugere ku butegetsi ndamusubirire. Ugasanga niyo mitima usanga dufise. Mugabo rero ico twe twungutse ubu nuko batubwira ati uba mu mugambo uri ku butegetsi, utaba mu mugambo uri ku butegetsi nushobore guterera haba mu province, haba mu commune, haba mu gihugu, ushira imbere ico bita umurundi, ushira imbere ico bita umuntu aba mu commune yawe, mu province, mu gihugu, utaravye ubuhutu, utaravye ubututsi, utaravye intara, utaravye amashuri, ukavuga ati jewe ngiye kuraba umuntu, ngiye kuraba iterambere ry'umuntu. Hanyuma rero ibintu nitwe yuko ari amatungo y'igihugu, ayo matungo naya bose turaba ingene tuyakoresha ku neza y'abene igihugu, ico twise ngaha la communauté. Nukuvuga ati twese turi bene mugabo umwe wese ku rwego ariko arashobora kuba ari mwene igihugu asanzwe, arashobora kuba ari umwigisha, arashobora kuba ari mustanteri, arashobora kuba ari umudepite, ahari hose avuga ati twese ku rwego turi aho duhagaze twofashanya gute, twosenyera gute ku mugozi umwe kugira ngo amatungo y'igihugu adufashe twese guhimbagwa,
kuyamererwamo neza. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho ubutaha.